Imana kuvyiza imaze kunkorera kuva ngeze ngaha muri repentance ariko ni vyinshi cyane kuva ndahageze ariko reka magarare ku kwezi kw'icenda aho umwungere wacu atubwiye ati ku kwezi kw'icenda nuko kuvyara je nanje narahagaze mu kwizera ndavuga nti Imana ikintu ngomba kubona nk'ikintu vyaye nukubona inzu mu kibanza kiraho cari carananiye kubakamo ndabishira ukorona ngura kuvyiyumvira ku wa mbere mu gitondo nje gusenga ndavuga nti reka ntangure nje gucisha umushinge ndabe kwirya nzu noyibona mu ko nizeye ivyi umukozi w'Imana yavuze rero ari ukuntu wari waratubwiye uti umuntu agiye gutanga ishikanwa zohore aritongerera ko arivugira ko amajambo kinasaba Imana ndabikora gatatu kane nshasanga rero ndarose uburyo bwose bwo kubaka tani 500 nari mfise ntangura kubaza amabeyi y'amabuye amabeyi y'amatafari abafundi turapatana tana faranga mfise na avase bansabye ndagomba kuyibura ariko rero mbandanya senga ndabishira mu kwizera ntikiwe kumwungera avuze ko ukwezi utegezwa kuvyara je numva ko ntegezwa kuvyara inzu ngaha ategerezwa kuvyara yego byarabaye rero nkagura ibene amabuye ngasubira iyindi nkabona biriko biraza umushinga uheze ntangura kugura amatafari make gushika inzu yuzura abantu bakambwira ati none amabati uzoyakura he muye bakambwira ati wari ko ubaka inzu ufise ideni y'imiliyoni 5 zose atawugira pfungwe ntoya abantu babonye bafite ideni bakanumbi kurubaka inzu ntawe bakikubahutse nibacho gutinya ndabikora uko mu kwizera rero ndubaka inzira hera uro mu minsi ryari no twari mu masengesho kwa Mungu w'indwi yahera mvanga mfise ukwizera cyane n'Imana mfasha ko nubatsi kubejeje kuronka amara yo gusakara inzu ndonke n'amafaranga yo kwishura ideni iryo deni uko nayishuye na telefone n'umuntu ngo mbeguriye twayukana muri 2015 ngo mbe urazi ko nagiye mu Rwanda ngufitiye amahera ndego ngo uracyayafise ni n'amaresi narabitse ndayafise ngo genda kuri Paul naka urondere umuntu yitwa naka yaguhe jenja kuri Paul nza mbona arayampaye cyanisha ideni yose buro ndashimira Imana ko yamboho niwe wabyari gushora wabyari gushora ikore ubyara inzu mu kwezi kumwe wishyura n'amadeni mu ndwi imwe umuntu kuva mama we murumva iyo myaka ayo mahera yari nta no kuyaziga ukora uko ushoboza bw'Imana anje magaze nganshimira Imana ko yamaye agakiza ikindi ngomba gushimira Imana nuko nari mu byaha byinshi ariko yaramaye inkomezi byose narabihevye ikindi ngomba gushimira Imana yakoze ejo ikindi ngomba gushimira Imana ejo yakoze yaramaye amafaranga yongera kandi Imana akazi ubwambere avuze ko yahora mu byaha byinshi Imana aramushoboje arabihera cyo n'ikintu gisumba ibindi byose gusumba nayo mafaranga kuko ubwo n'ubuzima. Haleluya. Ndashimiye Imana cyane naje ngaha ngomba ntoragura amasashe nasa n'uwafashwe n'ibisazi ariko Imana mu minsi mike ibirabirangije. Ndashimiye Imana yarayinkijije amaguru nari maze umwaka wose nawo kwije mu 8 ngenda numva menga ndiko mponyora imisumari kuwa Mungu naranacerewe cyane ariko nashikiye mu by'Imana yanteguriye. Narifise n'umutwe narinda bumaranye nawo nyene umwaka urenga hari inzi Imana yampaye ariko ndayisangamo ibintu bitameze neza. Namakwimwemu y'urupfu nkameneka umutwe nkumva amagufa yose arasambutse kandi kintera kiza ndakibona ariko ndashimiye Imana cyane yarayirangije ico kibazo c'umutwe. Yesu ahabwa icubahiro abishimigwe kandi ashimwe cyane kuba yaraduhaye n'umukozi w'Imana twitwararika. Yesu aduhana umugisha bumvise gushima kwanje. Umwaka amaguru hari imisumari, umwaka umutwe ukubabaza ariko kuwa Mungu ukaba warakiza. Hariho n'abandi benshi bagiye gushinga intare z'Imana yakoze. Imana irakora igakiza idatabara sinoyikurikira mba narayihebye. Iyo naza kuyibona ari Imana ya vrenyene ikora ibitangaza n'ibimenyetso iki gituma tuyikurikira nuko hari ibyikora. Igituma Imana tuyemera nuko tubona ibirikira ibyo yakoze. Mbega none mwe
ikigaragaza gukora kw'Imana si bitangaza n'ibimenyetso yakoze. Yesu yaza atagitangaza na kimwe akora, ubu tuba turi inyuma yiwe. Tumukurikira kuko twabonye ibyo yakoze, tumukurikira kuko aduha amahoro yo mu mutima, tumukurikira kuko hari ibintu yubatse kandi bifatika kandi biboneka. Ashishikara kubikora. Woca uvuga ati jewe ko atarabinkorera, ahubwo ushobora kuba utabimenye yarakoze byinshi cyane. Yarakoze byinshi cyane. Nukuri pe ari byo yakoze ku buzima bwawe. Ushobora kuba uraba amafaranga gusa, ariko umenye ko hari ibyo yakoze mu mutima wawe, hari ibyo yakoze, hari n'ibyo yagukingiye byinshi byari guhitana abandi, we biba byaraguhitana. Hari ibyo yakoze. Yazashimwe. Jewe tani yangu mujira nkakomva hasi. Burya rero jewe umutwe wagumba wamenetse kugira ninjire mu nzu nari ndakoze narajyatsa ngiye mu nzu ngatora ikintu ngomba gutora. Muganga canzimya nkumva umutwe wose uyaga nyene numva utameze neza. Amaguru yo yari yanyishe gose. Nkagumanza nsenga bakansenga ariko bikanka. Ariko hapasira avuze ni mufate ngo mu mutwe, ndafata mu mutwe. Hamaso avuga ati je ndabona ibintu by'ibinyanya byinshi biri mu bantu ngaha, nimwifate bambe nimwabona ntangwe gusenga muce mukura intuzenya amaguru muze muracinya hasi mugira gutya candakora birato ngo mangira nyaruko asenga ngo mangira gitamumagira gutya. Ibinyanya nkumva byarantenze ngaha bikantenga muhira bikantenga, nkumva ni byinshi gose ukamigana njye ariko aradadangira. Kuva rero pasitori adusengeye je ibinyanya kuva kwa Mungu nta binyanya nasuye kumva mu maguru. Ndashimira Imana cyane gose, je nzogira umunsi nshimira Imana bampaye umwanya ukwiye kuko ibyo yankoreye ngaha nibitangaza bikomakomeye. Uzabona wese afise ingorane azeze ngaha, Imana izomukora ibitangaza atari bwabo. Ikintu utari cyavuga arico yakoze utazavuga. Narakivuze ariko sinakivuze neza gose nkuko nshaka baza umwanya kuko yankoreye ibintu byinshi bikomeye atamwana muntu ari kubinkorera. Nari imyaka 25 yituma kimufasha gacha yituma byose akabihereza akora umuvyo gasira kugira nka kujya umwana ari mu mugongo nari ndushe itiro nkaribura ntani yakagenda aberera ntuzenya amarido yinjira mu nzu z'abantu bagiye kwituma ndaruha nsigara ku magufa. Burya rero niho namara umwanya tugumye ngaha baguma banca umutima ngo ntazokira twanda ndiriye icimana izonkorera. Burya rero umwana akaguma amera nabi ngo ndaje ngosa yitaba abadayimoni akaguma nyene amenagura ibiyo. Umwana arafatura hera yatwaza gusenga kimenagura muntu zenya mu nzira imiduga rero igashipoza kubera ubuntu bw'Imana ntimuhonyore. Burya rero turaguma ngaho ikivi turajya biranka kubapfumu ndagenda biranka kwa rujanda genda biranka, ariko nshitsaha umukozi wacu Imana imuhezagira umwongeze imigisha ibintu yakoze akoreshwa n'Imana nuwo kuba tukamukenguruka igihe cyose. Umukozi w'Imana yavuze ati uyu muntu haraboshe n'umuvyeyi abwira Imana Imana atari wanje wampaye hageze ko umutware ko narusha. Nari numva ko narushe gose, abo tubana mu rupango baza baramundabira agize ngo akaba yasimvye nkari imiduga yose igacipoza. Umwana ndavuga ati ndahevye nkaza mbona arakomeretse nko ngaho se yakomeretse hagaca abona amara yose y'ukuntu yakomeretse. Pasitori umuvyeyi wacu ataravuga ati zuragenda muhira ubasamburize. Uyo mukozi w'Imana nawe n'Imana imuhezagire yarakoze ibikorwa arungiswe n'umuvyeyi wacu. Burya rero baguma baradusengera. Burya bagumye badusengeye umwana mbona atanguye aragarura ubwenge ambwira ngo ngo tuje gusenga ati hogi tukaza tugasenga. Habadaze igihe Imana irakora ubushobozi nkuko ari Imana koko. Urumva ibyo bintu byose yagira kugira umwana w'imyaka 25 sigamutegura nk'umwana w'ikibunduburu ni ngorane ku muvyeyi. Burya jewe nkaguma mesura ndacoka n'umutima urasiba ndavuga Mana niho twari kibondo cyawe gamana je nkaguma kuvyibona bikwiye. Ariko kubera Imana yaduhaye umuvyeyi wacu akaba umuvyeyi nyakuri akihe bakadukurikirana ariko atanyoya icyayi kandi agifise aririgwa inzara gatubika atwihebera. Nta wundi mwana w'umuntu yo kwihebera atari umukozi w'Imana. Imana yahaye ubushobozi ibyo byose arabidukorera akatwitaho. Jewe atabawe umwana wanje yarapfuye na jemba narapfuye, ariko kugeza no munsi umwana arikura muntu uzenya hajya mu Kamenge akizana kuza gusenga wenyene adusiga muhira akongera agataha.
akongera aya mazi yabuze akagenda akamvomera kuri tuzitandatu akazishiraho kubera ubushobozi bw'Imana kubera n'umukozi w'Imana ivyo yakoze ntawe muhemba natwe abana b'abantu ntacyo tuvuze twomuhemba burya ejo bundi pastor araganisha abageni avuga ngo ntisa we wabonye pastori ukuntu yatambiye bajya abageni tego nabibonye ko pastor yatambiye bajya abageni ngo baganisha ngo razigama ntisa ngo byanezereye ngo je nanje nzogenda pastor naronka umugore ngo ndaganishe ngo yongera ntambire ngo yongera ntambire acabona umukobwa mwiza ari imbere yacu tuko turagenda cyambira masa Anide mukobwa ingene asate umukobwa mwiza w'inzobe nyene afise no mudakwiye ngo urabona ntisa ngo mujya mukenyeza abayi wiwanje ngo akaba afise ninda ngo notangiye ngatubirana bene wacu bakangirira ubugeni cyane avuga ati umva ubwo bushobozi buva ku Mana nukuri ndashimira Imana ngashimira na pastori wacu Imana izimuhezaga n'urubyaro rw'iwazagira iherezo ryiza ngongeze imigisha ajanye n'Umani nta n'uwakiriyo kuri iyi si ariko kubera imbaraga za pastori kunta Twitter nta wundi tuzoronka twita Imana imutuzigamira imwongeze imigisha azoba hari hose ntazogena ntazobahagaze ubu bushobozi Imana yamuhaye bubandanye ndashimira Imana umvise gushima kwa Imana bahamagiye ubwo n'amazi agenda akamvomera Tingambwira ati none wewe ugiye ngo ngiye kuramutsa bene wacu agenda akabaramutsa kongera akaza no Kenya amazi mwene wabo akamushira amazi hama gacambwira ati ma jewe rero abona hari gihari byo mwijoro hega harakeje nyaje muri burakeye tega ntiburaca abanzu ryame kwangira nje muri burakeye ngo harakeye nkabona nyene yuko Imana ico yakoze ata mwana w'umuntu ari gufa koze na jewe ndi nyina napvuyeko ariko kubera Imana yo ngaha